Muri iyo nama rero hakaba hizwe ibintu bishika bitanu. Ica mbere nuko abagize urwego bihweje ivyashoboye kurangurwa mu mezi 3 aheze, ni kuvuga kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu. Tukaba rero twatanze icegeranyo c'ivyaranguwe. Abagize urwego rero bakaba bavyakiriye kandi babishimye. Harizwe kandi aho bararavye kandi aho wa mugambi wo kuronsa abamenyesha makuru ikarata ndangamenyesha makuru ugeze, bakaba bashimye intambwe uwo mugambi umaze gutera, kuko mu minsi heze uwo mugambi wari wahuye n'ingorane, kuko wari yahawe igikorwa cyo gukora ayo makarata ndangamenyesha makuru yari yagize ibibazo. Ubu rero abarongoye ibinyamakuru bakaba barafashe ingingo yo kurondera uwundi rero yarondewe akaba ariko arakora neza cyane, ku buryo abamenyesha makuru bashika 802 bamaze kuronka iyo karata, ku buryo kandi abakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo baronswe iyo karata ubu bamaze gushikana amadosiye yabo ata minsi 2 irenga bataronkejwe izo karata. Tukaba rero tubishima kuko hafashwe ingingo yuko atamenyesha makuru adafise iyo karata yoronswa uburenganzira bwo kuja gukurikirana ingene amatora ariko aragenda. Tukizera yuko ayo matora azogera abamenyesha makuru bose bafise ibisabwa n'amategeko bazoba bose baronkejwe izo karata, ku buryo tawuzoreka kuja gukurikirana ingene amatora ariko aragenda ngo yongera ashikiriza amakuru ajanye navyo kubera adafise iyo karata. Abagize urwego kandi ico ni gishasha, basavye yuko abamenyesha makuru bose botanga ibisabwa n'amategeko kugira ngo bashobore kuronswa izo karata, kuko basanze hariho benshi batarazironka kuko badakwije ibisabwa. Bakifuza yuko rero mu ntango z'ukwezi kw'indwi abamenyesha makuru bose boba bamaze gushikiriza sense ibisabwa kugira ngo baronswe ayo makarata. Bagasaba mbere yuko guhera mu ntango z'uko kwezi kw'indwi atamumenyesha makuru n'umwe yosubira kwitwa umumenyesha makuru ngo aronswe uburenganzira bwo gukora nk'umumenyesha makuru adafise iyo karata. Aha rero nagira mbonera akaryo ko kubatera kamo kandi kugira ngo bose bagerageze bazane ibisabwa kugira ngo ico gihe kize kigere bose bamaze kuronka ayo makarata ndangamenyesha makuru, kuko kuva ico gihe sense izoheza imenyeshe yuko atamumenyesha makuru n'umwe afise uburenganzira bwo gukora uwo mwuga adafise iyo karata, na burya ivyari bigoye kuronka vyose vyakuwemwo, na burya ibisabwa n'amategeko vyose vyoroshe kuronka. Tukifuza rero yuko akamo bokumva bose bakazana amadosiye yabo maze bose baronswe iyo karata. Twararavye kandi amakosha yoba kogwa ingene ibinyamakuru bikora. Dusanga hari bikora amakosha n'ibindi bikora neza, ivyo nivyo vyinshi. Tukaba rero muri rusange twasanze ibinyamakuru biriko bikora neza, ariko hariho ivyo twasanze bigora. Tukaba tubitera kamo ko cane muri iki gihe kijanye n'amatora bokora bisunga amategeko, bagakora bisunga ingene umwuga wo kumenyesha amakuru kogwa kugira ngo ibintu bigende neza, batanga amakuru meza cane ayajanye n'amatora, kuko turazi ko iki gihe kiba gisaba yuko ibinyamakuru n'amenyesha amakuru bakora neza gusumba. Kandi nta mpungenge dufise kuko abamenyesha amakuru barateguwe gusumba. Ubutumwa butandukanye bwarahawe abarongoye ibinyamakuru kugira ngo babe hafi abamenyesha amakuru mu ntumbero yuko bogira uruhara rwiza rufasha ko uwo mugambi w'amatora ugenda neza. Vyahawe impusha zo gukora, ariko tugasanga ntivyakoze nk'uko vyabisavye. Amategeko nayo akaba ategekanya yuko mu gihe haheze umwaka ibinyamakuru bihawe uburenganzira bwo gukora bidakoze bica vyakwa ubwo burenganzira.
hariho rero ibinyamakuru bitatu byari byahawe uburenganzira bwo gukora ariko bitakoze nk'uko amategeko abitekanya. Aha twovuga nk'iradiyo cyangwa umugambi w'iradiyo yitwa Ijwi ry'Imbabazi. Iyi radiyo rero nk'uko mbere n'uwari yasabye urwo ruhusha yabisabye, uruhusha yahawe rukaba rwahagaritswe, ariko bikaba bitabujijwe yuko hanyuma abari ko barashinga iradiyo bashobora kuzana iyindi dosiye ikigwa hanyuma ikwijwa ibisabwa n'amategeko igashobora gusubira gukora. Ariko uno munsi ubwo ruhusha yari yahagaritswe. Nico kimwe kandi n'iradiyo yitwa SN News yari yahawe uruhusha rwo gukora mu mwaka wa 2017, ikaba gushika bitarashobora gukora. Uruhusha yari yahawe na gone rurahagaritswe. Nico kimwe kandi n'iradiyo yitwa Mziki FM yari yahawe uburenganzira bwo gukora mu kwezi kwa Munyonyo muri 2018. Iyo radiyo yarasavye ko yo kongererezwa ico kiringo, ariko gushika uno munsi ikaba itariko irakora, nayone ubwo ruhusha ikaba yagwatswe, ariko irashobora gusubira kuzana iyindi dosiye igaheza igahabwa uruhusha mu gihe bikwijwe n'ibisabwa n'amategeko. Hariho kandi radiyo yitwa Voix de Développement Communautaire y'Ibubanza, nayone uruhusha yari yarahawe rwo gukora rwaraheze, kuko haraheze umwaka idakoze, kuko yari yaruhawe mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2019. Iyi radiyo rero kwitari bwahabwe kiringo kindi hamwe yosaba ko ico kiringo congerezwa, ubwo ruhusha yoruhabwa, ikabisabwa rero ko ubwo ruhusha yorusaba nayo itarusavye mu minsi iza, ubwo ruhusha ikaba izogwakwa mu gihe itazoba yasavye ko ico kiringo congerezwa. Ngibi rero bikuru bikuru byavuye muri iyi nama, ariko hariho iyindi ngingo novuga yafashwe n'abagize urwego. Ni ingingo yo gukomeza ingingo yafashwe yo guhagarika iradiyo yitwa Ntumbero FM iri Ingozi. Iyo radiyo rero kuva itariki 16 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ikaba yarahagaritse ibiganiro vyayo atanuruhusha isavye, mbere itanabimenyesheje urwego rujejwe gukwikirana ibinyamakuru. Iradiyo rero abagize urwego barafashe ingingo yo kuyihagarika, kubera yuko iyo radiyo yahagaritse ibiganiro vyayo, programme zayo idasavye uruhusha, itanabimenyesheje, mbere abayirongoye batako bayita batabivuze, bayita tawe bayisigaranye, ivyuma vyayo bikaba vyari ngaho atanumwe abijejwe. Ivyo rero tukaba twasanze bisa n'ibiteye amakenga kubijanye n'umutekano w'igihugu, kuko uwari we wese yoshoboye kwiyadukiza akagenda agakoresha ivyo vyuma. Ikindi catumye dufata iyo ngingo nuko iyo radiyo isa niyabaye urubuga gukunigana hagati y'abayirongoye n'abayikoramwo, hagati y'abayirongoye n'abayiserukira imbere y'amategeko, mbere n'abashizemwe uburyo two kwita imitahe. Hakaba hari imanza nyinshi, tukaba twizeye yuko izo manza zizotoregwa umuti, batata bakumvikana, hama nibasaba urundi ruhusha dusanze atagahaze iyo radiyo yugurugwe. Mu ivyo bitaraba, ibiganiro vy'iyo radiyo vyarahagaritswe. Iyo radiyo ikaba idagiharugwa mu maradiyo ariko arakorera mu gihugu